reka rero kino kiganiro cyangwa podcast ibe umuhuza w'abajournaliste. Gasongo uri president w'uru rubanza Jimbo nari ahantu heza cyane. Nibuka tuvuga tuti studio ya CBS ya Thierry na Mika Richard na Kate Middleton ndabona ni Sky Sport. Sky Sport ni ikintu ciza. Courage brother. Bandanye uje imbere ubwira umugisha. Byo tubonesha amaso harimo umutahe munini, harimo uburyo butari buke. Amastudio y'amaradio amaze kwinjiramo sumurengera, ariko ino si radio nubwo atari radio ariko muga muzo amaze kwinjiramo ni yambere nje mbanzitse. Ikora yabyinye hano ameze neza. Arsene Mukunde yabivuze, harimo umufungo muri bino bintu. Buri muntu w'umugabo cyane wubaho. Tukabona Utamu podcast. Asante sana brother. Arsene kutangana na pinje classic FM muri studio mugabo ni heza cyane barako wasanza cyane. Ukaba uranyiriye. Utamu podcast harimwo igisata cy'inkino, harimwo n'igice kindi twagize cyo bita talk about love, kuvuga ku rukundo. Hanyuma harimwo igice cyerekeranye na mind battle. Mind battle no kuvuga ni ibyiyumviro abantu babiri dushobora kubahuza tukaganira, turi mu nkino ariko turi no muri entertainment bisanzwe. Hanyuma hambavu yaho hari cyo bita ingazi y'ubuzima. Hashem cyangwa se Wilson kwizera ntawuzi ubuzima bwiwe, ntawuzi ngene yevoriyo. President w'abaseribateri. Hanyuma hambavu yaho hari cyo bita Utamu News. Utamu News ntabwo tuzovuga amakuru komutera, ahubwo tuzoyasesengura. Ntabwo tuzoja kuri tele kuyahiga, ahubwo tuzoza kuri mwebwe mu yafisa abamenyesha amakuru mu yaduhe kuko muzoza mu yasangiza abandi ga muri podcast. Hari cyo bita The Magic. The Magic rero like nka sister, murabona kari magic bya danje. For entertaining, kugira tunezereza abantu, eske kugira be nk'uwo muntu byagenze gute. Hanyuma tuzigisha rero, hari party yo kwigisha abantu cyo bita twakise les intelligents. Haje hanze mwabonye ikibaho, tuzozana ikibaho ngaha twigisha abantu about ibintu bitandukanye. Jewe ndumuwe infirmier nize ubuganga muri secondaire. Shobora kuza ngaha nkasigura ikintu bita coronavirus ingene yatanguye n'ingene igira. VIH sida 1982 ingene yaje. Diabete, les signes za diabete, de type de diabete, grossesse, imbanyi, ibyo byose batuzobiganirako. Muri make abantu ntibibaze ngo navuye mu nkino, mugabo ni podcast. Podcast no kuvuga uhuza abantu bakaganira ku bintu bigiziki bitandukanye ku masije atandukanye. His Excellence dushobora kugira amahirwe tukamutumira nawe nyene icubaro umukuru w'igihugu akabayoza muri podcast agatanga ibyiyumviro byatumye byotuma abarundi bagira iki babandanya batera imbere gusumba kuko ni batubonera kure gusumba. Nta muntu uzosaba amafaranga ku promoting. Uramenyesha amakuru twagiraniye approchage. Mwese ndabasabye imbabazi muri rusange. Yabo twagiraniye ikibazo ntabwo naringamije kugira ngo ndamuharabike. Naringamije inyungu zanje n'inyungu ziwe n'inyungu z'igihugu dukorera muri rusange. So ndabashimira rero cyane muri rusange. Icyo cyambere no ko umuntu atari bwagire subscribe kuri twe twaje ngaha yoshira ku subscribe. Rero nibaza yuko abantu bagiye kuronka amakuru ku bwinshi cyane. Amakuru adahengana. Uko guhengama biri mu bintu bituma dutagaciro, twige gushigikiranira. Jewe natangaye nkiyashika ko nabonye hari abantu benshi cyane. Abantu bose batamera yababwiye byumvikana yuko ari igikorwa gikomeye cyagukoranyije kuri uno mugabo ntarabishaka afise nkavuga ati burya abarundi bakunda kuvuga ngo hari ishaka hashika nkavuga ati umuntu afise ko haje cobuza yuko umugambi afise azowushikako ukadakora mutse ndabwira kuri umuntu w'umugabo cyane. Rero twokeza papa Utamu je kubwanje ndamukeje. Je numva kuri jewe n'umunezero. Nezero kandi udasanzwe wo kongera kubana na muri trio. Urabonye ko kise paralier. Kise ko iyo kochi bayambara bateguye. Ndajyohewe sana ni achievement, ni kintu jewe ubundi namwifuriza kurongora ko mbona atangweza na stage ariko byose ni sawa. Ako mba nibaza Gasongo hino stage isuku muri salo hiwaza bavuze. Tukabona Utamu podcast. Asante sana brother. Arsene kutangana na pinje classic FM muri studio mugabo ni heza cyane barako wasanza cyane. Ukaba uranyiriye. So ndabashimira cyane muri abantu bakabo cyane rero. Nongeye kubagira nanje muri Utamu podcast. Asante sana. Mukora neza, birangiye rero ibintu biryohera.
uriko mwasubiriye mu ngata neza cyane. Harabona umvise bita grand frère ariko nanje ndakwita grand frère ndabigushimira kuba ngeze hano ndabishimira uvuga ngo n'abandi bose bagiye bagira icyo bakoze kugira ngo tugere ngaha hantu. Uri umuntu w'umugabo kubona ikoze ikintu nk'iki ariko nkavuga ati mama gutera imbere. Suleiman Niyonkuru mwakunze cyane ku izina rya Papa Utamu canke Indimbura yagarutse mu mwuga wo kumenyesha amakuru. Inyuma y'amezi arenga 8 atumvikanira ku nsamirizi n'imwe mu biganiro vy'inkino mwamukunzemwo cyane nk'umusesanguzi, yagarutse n'ikinyamakuru ciwe yise Papa Utamu Media. Ico kinyamakuru kikaba gikorera kuri Facebook na YouTube. Ushobora no kuba urinjira uciye kuri link uza gusanga muri commentaire ugakora sabone cyangwa subscribe kugira ngo ibiganiro agenda gushikiriza uzohore bigushikira neza cyane ubu wa mbere ashobora kubironka. Ibirori byo kugurura studio nshasha nziza cyane y'ico kinyamakuru byari byatewe iteka kuri uyu wa kane igenekezo rya 2023 kwezi kwa mbere mwaka wa 2025 i Bujumbura muri quartier Asiatique n'ivyamamare mu kumenyesha amakuru y'inkino mu Burundi nka Richardson, Mbuyamba, Gasongo canke Wifi bakoranye ku binyamakuru bitandukanye ku nsamirizi zitandukanye harimo nko mu kiganiro Sport Corner cha kuri nsamirizi Ejo Heza FM hamwe no kukinyamuganiro Atoko Sport cha kuri nsamirizi Black FM. Aho harimo abandi bamenyesha makuru b'inararibonye muno muga nka Arsene Bucuti, Arsene Mukunde, Fefe Fleury na Steve Gateretse bamusanzwe mwamenyereye ku nsamirizi Iteka FM. Harimo kandi n'abandi banyesha makuru nka Kilo Mike, Landry Neymar, Bahizi Benny Bertrand na Ange Rosmine. Aba murabazi ku biganiro vya sport mu kwisamezi ya PJ Classic FM. Harimo kandi na kwizera muzi izina rya hashe makorera insamizi ndagakura. Kundi ruhande hariho Vincent Nkunzimana wa Indundi Kiti, Omer Nduwayo wa Isanganiro, Prosper Masix wa Mashariki TV n'abandi batandukanye muza kugenda mubona mu masanamu mu mategurire nanje wifidirambona. Muri ivyo birori kandi Papa Utamu yatangaje ko ico kinyamakuru ciwe kizogerageza gushimisha uwo ari we wese mu byo akunda, harimo amakuru asesanguye cyane mu gisata c'inkino, mu gisata c'urukundo, gisata c'ubuzima busanzwe, amateka y'abantu batandukanye bagiye batera imbere, abanyamigambi, amagara y'abantu, bidukikije n'ibindi bitandukanye byumvikana ko umuntu wese azokwisanga mu ico kinyamakuru yahawe ivyiwe mu buryo bushimishije. Reka ndakuramutse nongenda guhikaze muri kiganiro ugiye guhabwa nanje wiri Fridirambona biciye ku kinyamakuru Wifi Sport gikorera kuri YouTube na Facebook. Nizere ko ukomeje kugira ibihe byiza, ukaba ukiswe n'amagara gwarukira, ukaba naho uri mu zindi ngorane ndakwipfurize kuziva muri kana gushimira wewe umaze gukora sabone cyangwa subscribe kuri no YouTube channel ya Wifi Sport. Nongenda gushimira wewe umaze kuba ukora suivi cyangwa follow kuri no page ya Facebook nyene ya Wifi Sport. Nongenda shimire nawe ugiye kubikora ufite ibyo wamamaza canke ufite ibyandazo ukeneye kuba uronkera abakiriya benshi, duhamagare cyangwa twandikire kuri ino nimero banaha munsi ni gutenya amajana 257 378 64 cyangwa plus 257 68 78 64 61. hama cyo kwa tuganira tukwamamarize ibyawe ubibona n'abantu isinzi zose bazakurikirana kino kinyamakuru cha Wifi Sport. Mukanya twinjire idoni kiganiro cerekana uko ibirori byo kugura ico kinyamakuru Papa Utamu Media byagenze, amajambo menshi makuru Papa Utamu yakoresheje asigura uko ico kinyamakuru kigiye gukora, n'amajambo bamwe mu nararibonye mu mwuga kumenyesha makuru bashikirije mu kumutekerera impanuro kugira ngo ivyo akora bitere bija imbere. Kaze mukurikire uko bagiye babikora. Niyumviriye ko nokora igikorwa gituma n'ubundi ntabura mu itangazamakuru, kuko narabona ko itangazamakuru yampuje n'abantu benshi cyane, byaramfashije yarampuje n'abantu cyane ni famille inzi Bujumbura. Nibaza ko ni bakeya twari tuzinanye muri mwege muri ngaha, ariko this time turazinanye, turahuza, ni famille n'umuryango wagutse. Rero siniyumvire gukora iradiyo, ntabwo niyumvire gukora iradiyo, ahubwo niyumvire gukora icyo no kwita podcast. Podcast ni ibintu bitamenyerewe ngaha mu Burundi. Ni umuce wo kumenyesha ibintu ariko harimo gutanga ibyiyumviro, c'est-à-dire abantu babiri canke batatu
barenga barashobora guhurira hamwe bakaganira kuri sije runaka bagamije guhindura ibiri muri societe kanaka canke se bagamije guteza imbere societe kanaka. Muze murabe ama podcast menshi abagamije iterambere ry'igihugu, abagamije iterambere ry'abantu, abagamije kumenyesha abantu guhindura ibintu. Mw'ibyo rero je niyumvire ko sanzwe uri mu gisata c'inkino, niyumvire ko nokorera mu gisata c'inkino mu buryo bwiyaguye cyane. Rero ni nayo mpamvu mu byo niyomeje kuzokora canke se mbona bizokorerwa muri no podcast Utamu podcast harimwo igisata c'inkino, ari naho mubona ngaha kumbure muze kunyemerera kuri televiziyo bakerekane neza. Harimwo agace kanditse ko Legend Sport. Legend Sport ni kuvuga tuzoba tugaruka ku makuru y'inkino. Ni izina Legend niho bacava ngo kubera ngo no amaze akanya canke se ngo nzogaruka ku bakera gusa, nabo nzobagaruka ko tuzogaruka kuri kubiko biravugwa mu nkino, na cyane cyane ibyo abantu bataba babonye baba baraciye ku ruhande kahise, niko umuntu azogaruka ko cyane. Hanyuma harimo igice cerekeranye na mind battle. Mind battle ni kuvuga ni ibyiyumviro abantu babiri dushobora kubahuza tukaganira, turi mu nkino ariko turi no muri entertainment bisanzwe. Si shobora guhuza uyu arongoye ishiramwe icegera cy'uburongo ishiramwe y'abamenyesha makuru b'inkino avuga ati no munsi dushaka kuganira muga mu gihugu gutwenza abantu no kwigisha abantu. Rero Arsene Mukunde na Bucuti mu kubashira hamwe tukaganira, nkababaza nk'ibibazo, hanyuma bikabibazo dinipar atari uguhiganwa kubwo kugwana ariko ari ubwenge kugira ngo abantu bashobore kwiga mu buryo buri indirect, umuntu atari shemi nervale. Hanyuma harimwo n'igice kindi twagize cyo bita talk about love, kuvuga ku rukundo. Kuvuga ku rukundo benshi bazi yuko tuzovuga ibishegu cyangwa se abantu bavuga ibishegu mu rukundo. No, twe tuzovuga this time abantu baravuga yuko divorce zabaye nyinshi, duhamagara aba expert ese divorce ziva kuki tuziganireko. Hanyuma ko tubona abantu bavuga yuko abakozi bo mu nzu n'abana buje basigaye baryamana biva kuki tubiganireko ibintu dijana. Apari y'ibyo hari n'abantu twebwe tuba twaraguguye byarase ko turongora, ni giki kiba gituma tutarongora. We talk about love. Si nibyo gusa, hari abantu batazi nko kuyambirana cyangwa se kugwana mu nda byavuye kuki byaje gute, tukabiganirako mu buryo bwiyaguye cyane, niyo bita niyo podcast. Hanyuma hambavu yaho hari cyo bita ingazi y'ubuzima. Hashem cyangwa se Wilso kwizera ntawuzi ubuzima bwiwe, ntawuzi ngene yevoriyo. President w'aba celibateri. Munyebere ndamuha amashimeshi cyane. Abari muri ekuteri barumva ko namuhaye amashi. Sasa rero icyo kintu urumva tukwiye kwiganirako ingazi y'ubuzima nka Bucuti ntabuze ubuzima bw'imwe ne yavutse nahakomoka, ariko tuganiriye ku buzima bwe dushobora dufashe agace tukamenya Bucuti harahashobora kwigisha abantu, hari cyo ashobora kuba yarakoze kikamuteza imbere ariko kikaba cyoteza imbere n'uwundi akaba atakimenye mugabo akaba yofasha abandi bagatera imbere. Ariko hari n'abandi bigeze gutera imbere mu nyuma barasubira inyuma, babaze gusubira inyuma bakaba bashobora kuba botezwa imbere n'ivyiyumviro bya wa wundi babonye nka Bucuti akaba yobateza imbere. Babandi nabo basubiye inyuma kumbure bashobora kuza bakavuga ati jewe nazize kwirukanka inyuma y'ijipo, nazize kwirukanka kuri made in Burundi cyangwa se ahandi hantu, murabyumva kwirukanka ku bakobwa, gukurikirana abakobwa ibintu nk'ibyo, ugasanga nibyo umuntu yazize ati jewe gutunze nari mfise ibigenda n'ibitagenda, ati byose byazize iki nasubiye inyuma kubera gukunda ivyo bintu. Hanyuma hambavu yaho hari cyo bita Utamu News. Utamu News ntabwo tuzovuga amakuru komutera, ahubwo tuzoyasesengura, tuzoraba president wa Amerika yaraye agize iki arahiye kurongora Amerika, azohindurira iki Amerika, nigi kazofasha Afrika, nigi kazofasha nk'abanyafrika, twebwe abanyafrika zodufasha iki. Ese igihe yararongoye Amerika yakoze iki? Vladimir Putin na Zelensky uyu munsi bariko barafika byukuri turabye ibyo bapfa niyo ntandaro canke abandi bavyisha inyuma. Ayo niyo makuru dufise kandi ngo tuzovuga. Canke se umupira w'amaguru uyu munsi kuba Champions League yakinywe abantu bakaba barara amajoro, tuzobigaruka ko tugaruka byagiye bivugwa muri duhasesengure. Ntabwo tuzoja kuri tele kuyahiga, ahubwo tuzoza kuri mwege mu yafisa abamenyesha makuru mu yaduhe kuko muzoza mu yasangiza abandi ga muri podcast. Sinzi ngira ngo hari cyo bita the magic rero like nka sister murabona kari magic bya danje for entertaining, kugira tunezereza abantu. Eske kugira be nk'uwo muntu byagenze gute,
dushobora gutumira abaririmbyi dushobora gutumira abakomediye je nize muri kaminuza nize hotellerie tourisme ariko hari bisatu no munsi bidahabwa agaciro mugende murabe bisa nibidafise agaciro reka mbe ndabeha akarorero nk'abaririmbyi bo mu Burundi n'abamenyesha makuru mu Burundi dushobora guhuza umenyesha makuru w'inkino ncanga w'ikindi kintu tukaganira uko iterambere ryabo rimeze ise nk'abamenyesha makuru b'inkino gute ni mugende kumbure ni experience je no banaragize mugende murabe n'ababakurira bose nibaki bafise impangu za anetage muri Bujumbura we are magic gute twa magic natwe tukagaragara muri society cyo kintu rero urumva kungene abaririmbyi biri gwatubwira yuko bakaze orarakaze mugo hirirwa ku murongo muri ville urumenyesha makuru ukaze gute wirirwa ku murongo brother ivyo rero navyo tuzobigaruka ko turaba ingene twoba magique natwe sivyo kwingene twoba magique mugo ni kugira ngo twentertaining abantu hanyuma tuzigisha rero hari party yo kwigisha abantu cyo bita twakise les intelligents haje hanze mwabonye ikibaho tuzozana ikibaho ngaha twigisha abantu about ibintu bitandukanye jewe ndi umuwemfirimiye nize ubuganga muri secondaire shobora kuza nkasigura ikintu bita coronavirus ingene yatanguye n'ingene igira VIH sida 1982 ingene yaje diabete les signes za diabete de type de diabete et grossesse imbanyi ibyo byose batuzobiganirako muri make abantu ntibibaze ngo navuye mu nkino mugabo ni podcast no kuvuga ubuza abantu bakaganira ku bintu bigize iki bitandukanye ku masije atandukanye aha na minister wari wese dushobora kumutumira environnement ko tubona ibi nibi bigenda bihinduka tanganya igikuzura kuko hari kwakogwa iki mu mwuga wo kumenyesha makuru uyu munsi sense ikora gute kugira ngo amenyesha makuru bashobore gukora bari en sécurité kora bashi bataba bafise n'amakontra bivuze ngo kugira ngo tubakingire byogenda gute byose tuzotumira abantu batandukanye his excellence dushobora kugira amahirwe tukamutumira nawe nyene icubare umukuru w'igihugu akabayoza muri podcast agatanga ivyiyumviro byatumye byotuma abarundi bagira iki babandanya batera imbere gusumba kuko ni batubonera kure gusumba rero muri abo bantu bose tuzotumira tuzoba tugamije kwigisha abantu no guhindura imyumvire ya society muri make nivyo rero twateguye hanyuma gukora ni amasaha yose igihe tuboneye inkuru uyu munsi Miss Burundi niba mutora saa 1 y'ijoro canke saa 3 y'ijoro aho tayari tuba twarose inkuru tushatuza tuganire niba umumenyereza w'intamba mu rugamba Patrick Sango bamushizeko chatuza tuganire ni podcast ni ibyo muri rusangi ngira ngo umwe wese ashobora kugira ica adutereye nk'iciyumviro igituma rutwa batumiye se nabatumiye kugira ngo tubereke dufise inzu canke se nta nubwo arizo murakabona kara kajyamari nakantu gato nakabiriti mugabo no kugira ngo tubereke ni famille uwari wese azoba afise iciyumviro simvuze ngo nzotumira umuntu everybody uwari wese ngaha muri twebwe ashobora kuzoza tukamuha platform agatanga ibyiyumviro bidakomeretsa bigamije kubaka igihugu cy'u Burundi societe muri rusange nivyo rero noshimira muri rusange abantu bose rero bari ngaha kuri mwege mwitabiriye kuko hari batitabiriye bafatiriwe hambavu yaho ndashimira cyane amaradio nagenda korera si uko ndayavuye mu nuno munsi shobora kuzoyajamwa ariko avec ikintu mbona ko kigaragara kuko muri the magic ifo ko tuba magique natwe tukaba les intelligents tukaba abantu baciye ubwenge apana ko tuja gukorera ubuntu iradio tuzokorana nayo ishobora kubaho hari amaradio ashobora kubaho ko hakujya ya za Kanyaru n'ahandi urabona nk'umuntu ashobora kuba afise platform muga kubakorera nko kuri radio mugabe iyo radio se mwaye nakereke shoze ko dushobora no guteranya nta wamenye kuko hari abantu batubwira ngo amaradio ngo abantu b'amaradio ngo baratunze ntibazodukange kobwo dushize hamwe dushobora gutunga gusumba nakwe tugatunga hanyuma hari abamenyesha makuru babuze aho bavugira no munsi cyangwa se abaririmbyi bazimye cyangwa se babuze aho bamenera uyu munsi iyi platform nibaza kizobafasha kumenyekana no kugira ngo ibikorwa byabo bigaragare tuzobikorana mu buryo bw'ubugwaneza nta muntu uzosaba amafaranga ku promoting this time hari abantu ubona ko ku maradio kugira winjireyo ngo ni 50,000 ngo ni 100 ngo majana 2 indirimbo ko bayishire kuri platform yabo bayivuge nzoza ngaha ndakwame amaze satibi wakoze indirimbo ya danje nisunze ko ibintu bya wakoze ni hip hop igizwe n'ibintu bine harimo flow harimo imyandikire iyo myandikire wakoze sebo wakoze nabi nzoza mvuga ati oya yasirege kabisa rege za bomare suko zari zimeze so ndabashimiye rero cyane muri rusangi ariko nagomba mbonereho shimire uburongozi bw'abamenyesha makuru b'inkino baradufashije byinshi muri kugira ngo tugere ngaha shimire abamenyesha makuru twakoranye cyane ndameshe ninga amazina ndahera kuri Ismail Kwizera na Hoda niwe Murundi yatanguye kumpa amahirwe yo kwicara kuri micro zo mu Burundi sinicaye ko pricho imbere ya micro niwe yampaye amahirwe yo gutangura gukora kuri radio nawe yanyumvise cyo genda dandaza abakinyi ndabajana mu bihugu bitandukanye kubagurisha ndi agent wabo abantu barazitwa ba Frank barirenga ko nabamuruta bose medi bajire uri mwengu you know so ndamushimira cyane ko yanyumvise kuri radio zo hakugira Kanyaru
amaze kunyumva twari turi muri deal z'abakinyi bazinanye nawe birangira mpaye amahirwe yo kuzandaza nk'umutumire muri radio isanganiro saa 10 niho twakurikira ikiganiro cyaba kwa gatandatu. Uronda mushimira cyane mu buryo bwiyaguye meme si namubuze jo kugira ngo tuganire cyangwa se muri iyi minsi ko nabonye yarahinduye nimero ndabumushikira muze mumumbwire ko ndamushimira cyane kandi nibaza ko hari ukuntu igiti gikura kikagira n'imizi nibaza ko hariho nabavuye kuri jewe cyangwa se abona agenda afasha kubera Ismail na Hode yamaye amahirwe. Ndashimira abarongoye Burundi Sport baranshira muri groupe yabo nkagira mwana Lize keshi bakaca bankuramwo kubera sinajya umunwa na keshi nakunda kuvugira abo nabo ndabashimira ko byampa uburyo bwo guca nkora mu buryo bwiyagoye cyane ko natanguye nkora ama documentaire yingene igihugu Faransa bwatwaye igikombe cy'isi 1998 hambavu yaho ndashimira umuntu biyita Etienne na Jamari Vianney na Omer Nduwayo twakoranye ku isanganiro bari mu bantu batumye ninjira mu mwuga mu buryo bwiyaguye cyane. Ndavuga Etienne yasanze turi ko turakora tuko turaduza ikiganiro Barene Habyarimana aratwankadra birakunda bigenda neza. Hanyuma ndashimira abandi batwage dukorana ku maradiyo. Buja FM yarampaye amahirwe niyo radio kubganje mvuga ko ndashima cyane ibikorwa byabo uko bafashije meme si hatabuzemwo ututagenze neza mugabo ntatwungaya byose ndabishima c'était la vie kwa bwari ubuzima abo twakoranye abarongozi nabanyene yo muri rusange. Ndashimira kandi PJ Classic FM yampaye agaciro niyo radio yampaye agaciro mu buryo bukomeye cyane yampaye amafaranga yampaye ubuzima yampinduriye ubuzima kuko ndibuka amafaranga yampaye murakuye muri PJ Classic FM nagende yaguramo inkoko zigera ku 600 naho zaciye zipfa zose zarapfuye zimaze guta mugabo gusa byampaye kwiyumvira gukora maze kwiyumvira gukora kwa amafaranga nakuye muri PJ byaragize agaciro bampaye mushahara nibuka n'ubumvugije kuri nibaza ko mu Burundi ndimo bamenyesha makuru make bamaze guhembwa amafaranga menshi nakuye kuri PJ Classic FM hakiyongeramwo Ejo Heza FM naho bitagenze neza ijana kwijana mugabo nabo hari experience nabakuyeko hari n'ikindi kintu bafashije. Ndashimira abo muri Atoko Burundi baranyizeye naho kumbure hari bitagenze neza nabo ndabashimira. Ndashimira by'umwihariko rero abafana banje mu bamenyesha makuru ariko ndashima murize murambabarira ndashimira umuntu bita Fridore Bushituze twakoranye kuri Buja FM bisa nuko abantu bafise kamakenga mugabo uko nagenda nkora byagenda biza bagenda bamfatisha. Ndashimira Biri Ntwari twarakora match nkumva ko ndiko ndakora bien biryoshe. Ndashimira Arsene Bucuti yari umuntu mu kiganiro yaza rimwe na rimwe akakubwira ati ibi bintu uri kurakora ntabwo byari bikwiye wari kuja kuri ibi jya kuraba yampaye connection mu icamake zo kugira ngo ndonka makuru y'abantu bamwe navyo ndabimushimira cyane. So ndashimira abamenyesha makuru bose muri rusange twakoranye ariko nahereza kuri team iri dynamique nuvuga ko ari abantu bo guha agaciro mu buryo bukomeye cyane nimba abantu baratumenye mu buryo bwiyaguye kandi twari twatanguye kwibagirana sebere by'iyo team twakoranye muri PJ Classic FM harimo Wiliso harimo Mbuyamba harimo Gasongo harimo Bahizi ese burya sawa muze kunyibutsa abantu nibaza karaba abo ronda bashimira cyane aho nkashimira abantu twakorana muri Sport Zone twakora makuru nibaza ko nduwambere atanguje segment yo kuvuga makuru y'Iburayi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Muri PJ Classic FM ntanguze igano bita Sport Zone amazina ndayazana ndayasetinga PJ sinzi gituma bari abarandiri batabanyiyumvira ko ngo banambe mwakantu ko nabo bakiye platform basha. So ndabibashimira cyane rero kandi nabankoreye mu ngati nabo bimeze neza cyane. Ndashimira abantu bose twakoranye muri Ejo Heza FM. Richard ari umwana wo muri kaminuza mugabo akantera umunwa mwinshi ariko twaragerageza kubigorora bikagenda neza. Wilfried yumubona nawe niko kuko nabandi bose twagiye dukorana atuka c'était impec. Ndashimira abafana bose twakoranye bambaye hafi muri make abakunzi bose nibaherera mu mubindi novuga ibyo ariko nibaza ko ni gikorwa ngiye gutangura niwo mwanya wo kugira ngo dutangure dukorane namwe gusumba uko twahora dukorana. Hari abamenyesha makuru twagiye dutandukana twavana abantu bakavuga turi ya muntu ni mubi ntashoboka pa Utamu ariko ndi direct ikintu ntagikunda ndakivuga uko nibaza ko urubi bwanje muri ko murabubona muzogenda mubona ko ntari na mubi cyangwa se ndi mwiza muzoshigikire kuri ubwo bwiza mfise ntimuzoshikire mu bibi ndi umuntu akunda gukosorwa y'umuntu ahosoye ndabyemera. Ubu ramenyesha makuru twagiraniye akoroshaje mwese ndabasabye imbabazi muri rusange yabo twagiraniye ikibazo ntabwo naringamije kugira ngo ndamuharabike naringamije inyungu zanje n'inyungu ziwe n'inyungu z'igikorwa dukorera muri rusange. Nivyo rero ndashimira mwese muri rusange Imana ibahezagire ariko byo mwihariko mwege mwaje ngaha muraba agaciro Imana ikomeze bahundagaze ko amahoro n'imigisha kuri mwebwe. Arsene Bucuti akanya niko tugira amahoro n'iterambere ry'umugabo wacu kumenyesha amakuru y'inkino.
nafashe kano kanya ku izina ryanje no ku izina ry'abamenyeshamakuru twaje gushikira kino gikorwa ciza kuko ni intambwe mugenzi wacu Suleiman Niyonkuru bastazira Papa Utamu agezeko kuko mpambaga kumenyeshamakuru no munsi n'umu-entrepreneur yashizeho urubuga rutagiye kugira akamaro we ahubwo rugiye no kugira akamaro abarundi muri rusange kuko yavuze abaparteneri benshi ariko hari abaparteneri bagi amafederasiyo namwe abaparteneri nibaza bagiye kuba navuga abaparteneri ba Utamu TV cyangwa Utamu News. Ubwa mbere rivyo turagiye kuronka podcast ya mbere ivuga amakuru y'inkino twari twabonye abandi bazanye ama podcast mugabo iyi nabonye ko irukiyemo ibintu byinshi cyane. Nibaze yuko mwiguha ijwi ry'abantu babuze aho bavugira kuko nk'uko mwabivuze hari abantu badafite uburyo bwo kuronka aho bavugira, hari aba sportif baorganiza ama evenement bagatinya kubibwira abantu kumbure kubera uburyo ari bukenya. Nibaze yuko umuntu wese ashobora kuba afise YouTube canke akagira itelefone wagiye kuba umunywanyi wa Utamu. Nkuvunira akagohe kuvyerekeye abantu mu gihugu hagati si bose basoma radio ashika ku mitumba. Kumbure mugiye murabaha amakuru ku munsi ivyo tuma iyi podcast mwibaza ko iri muri Asiatique ngaha mwirohe mugabo igafasha abarundi n'uri mu ruzo hariya igiteranye muyinga canke hariya ibusoni kwa bizose canke mu mabanda canke ahandi kure hashoboka. Rero twama tubona abantu batangura business zikagira ico biti mushuhira. Aka kariro wageze mu kudutumira kaba kariro ko gushamo ibikorwa. Twama tubona abantu b'abajene aratanguje ikintu we nyene aracici. Nibaza yuko wewe na team yawe ico mutegeza gukora nuko mutegeza kuba abantu batanga amakuru ku gihe, abantu badacika intege. Runo rubuga rurashobora kuba urubuga rwa business ku bantu benshi bafise amashirahamwe ariko badafise ubwo buryo bwo kugira publicité bakaza ngaha. Ngerageje kubiraba je nk'umuntu asanzwe gukora ibya relation publique cyangwa agerageza kugira marketing. Iki kirashobora kuba n'ikinyamakuru ca WhatsApp dufate. Hari abantu babura aho bavuga ivyo bakorera. Bashobora kuza ngaha akavuga ati nitwa Arsene Mukunde, jewe ndi umu-analyste akahayanisha ivyo akora. Rero mukoze igikorwa gikomeye gishobora bake ko gushinga ishirahamwe bizobasaba inkomezi nyinshi, bizobasaba kwihangana. Wavuze yuko ivyo waciyemo byose byari ishuri kuko mubonye ntukimenyesha amakuru gusa amatara abuze zotegeza kurondera igatoro ka group kugira abanyagihugu canke bene gihugu ntuze kubabwira ngo ikiganiro casivye kubera umuyaga nkuba nta busiriye bwaba burimo. Nibaza yuko ngira je turazinanye twaranakoranye naho ntabandi umuyobozi ico gihe sinemera ko radio itareka gukora. Rero ico ca mbere nuko umuntu atareka agire subscribe kuri twe twaje ngaha yishura ku subscribe. Kena cyo nogohanura nukuba humble. Umuntu ari humble, umuntu wese ari ngaha arafise ikintu arushije umuntu. Ingabirano ya Wilson si ingabirano ya Jim. Ingabirano ya Richardson bisiba ngo umuntu wese ari ngaha urashobora gukenera ibyo abakenyezi. Rosmine ari ngaho biragenda ahamagara abakobwa. Rero ndibaza yuko abantu bagiye kuronka amakuru ku bwinshi cyane, amakuru adahengana kuko guhengama biri mu bintu bituma duta agaciro, biri mu bintu bituma umuntu yugura ikinyamakuru ataha ca kinyamakuru gihengama. Nibaza yuko cyo ari ikinyamakuru coje hagati na hagati gitohoza kuko turabaza no kumva abamenyesha amakuru babonye ibintu kuri WhatsApp babitohojeje bace bagiriza abantu. Ubutumwa ndaguha nibwo mpa n'abandi bagenzi banje. Mwe muhiriwe muhishije no munsi batumira abantu 20. Je natanguye journalisme kera. Ari abajournaliste batarenga 15 ku mamikro mu Burundi bwose. Ariko urafise chance ko mugenzi ashobora kumviriza akaguhanura akakubwira ati kosora. Ndabivuze ndabisubiriye mu muga wacu nta rukundo no gupingana no gupondana. Unyereye biragoye ko bamuvyura. Twese turasoma karite n'amadefu. Rero twige gushigikiranira
umuntu ugasanga ari kena kurushije kubera kwihagarara ko ntushe no kumubaza icyo gufasha nka Bizos arazi photography yaramaze kuja mahigano hari abafotografe benshi ngaha bataramubaza impanuro yo gufotora rero nibaza yuko ibiganiro ngiye kutwigisha kuko ndagwa nk'akarorero hari abantu ngaha muri twebwe batari bazi ko buhuriye ngaha muri kino kibanza banatangaye sivyo nakaya mutumiye reka rero kino kiganiro cyangwa podcast ibe umuhuza w'abajournaliste utumire abana bariye ikibazo gituma tudanatera imbere nuko ntituganira ku nyungu zacu tugwanira umwe wese ku nyungu kuko bivuze igihe tuzovuga ati priorité no ku journaliste wa sport atera imbere turabantu ijana tugatanga 10,000 turashobora basi kugwegeranya amahera y'imoto turashobora gufasha umuntu akagira basi fondation yahabaye turashobora kugira Utamu tukaguterera ukagira ugura n'ikibanza naco y'imishi miliyoni 3 mu gihe twese twakumva yuko iterambere ryawe ari iterambere ry'iwanje kuko twese tudasharanye ko tuzohera umugabo wacu uzokena nibaza yuko rero podcast ya Utamu yoba umuhuza w'abatumvikana kuko ntaco bapfa novuga kudatahurana ngaha ndabona abajournaliste benshi bariko barubaka izina kandi bariko barakora cyane uno munsi bizongerera nabona mwebwe abajene muri kumarafashanya mama mariage ari mu mutigita amakomite y'abandi kwera urukundo ama 6 nta numwe yateye imbere kwera ama 6 nta mujournaliste aje kwicata imyaka 5 ndabesha rero ndagukejeje ku ntambwe ugezeko ndagukejeje uno munsi urakeneye aba partenaire Adams nta radio afise mugara afise platform ya WhatsApp ashobora gushikana bituma bwanyu mu WhatsApp bisikoro ngo ziyango yarakoresha ngo yubake ngo brand yiwe ashaka kuzubaka kuri kimwe na mwebwe bigashika kure hashoboka kwiza aba partenaire twarabonye muri kahise Sat Sport isa journalist benshi yarambuye harimo aba 6 n'abandi mu Burundi hari abashomeri benshi cyane bahakaze sivyo abajene rero b'abashomeri urashobora kubaha akazi hari abajene bari Giteka Rutana Muyinga ushaka kuvuga ati jambo raja ku bibuga ifoto imwe n'ibitaro uzo uri kuratuma abantu hava abantu benshi bagukurikirana nibaza yuko abagukunda n'abasi bawe kuko ibyo byose birashika kuva no munsi bofata byose bakabifuta bagafata yuko wavuze uno munsi bakagufatira ku novuga ku matunda y'ivyo wakoze kuva no munsi hama bagushigikira je ku ruhande rwanje ndakwemere kuzogushigikira kuko se rya mbere nzoba ndagushigikiye naragutwaye mu MC naragutwaye mu evenement menshi zokurozanira n'abagwiza atunga ndababwira ko gukorana nawe ataruhoma abambere ambulance ihute muriko murakorana twarajanye urakorera publicité zabo ndabiswe bishoboye rero kora ayo masport kora ama publicité gendera bagwiza atunga badafise uburyo ejo canke hirya y'ejo tuzokumva hari umurundi basakunda ibikorwa vyawe yaterereye basi n'ingendeshwa ubundi nawe agaterera logistique ngaho ukora ni hatonya hagutse hofasha benshi bishobotse ugire podcast yindi Gitega ugire indi podcast Ngozi ku buryo bitaguma ngaha mu gisagara ca Bujumbura rero felicitation no kuri si wowe nyene no felicitation novuga abaje ngaha muri kino kibanza nabo bahakura icigwa ntibace babikwiye kugira bagupinze ahubwo babikwiye kugira bamukompletane murakoze cyane kandi rero mukirize mukunde nkuko wabahaye ijambo nibaza ko ntaza kongeza ko byinshi nakoze kwiza murakoze cyane papa Utamu ndakuramukije hamwe n'abagenzi bacu bari ngaha batari bake turabona yuko iki kibanza cyakoranije abamenyeshamakuru benshi bo ngaha iwacu mu Burundi jewe nanatangaye nkiyashika ko nabonye hari abantu benshi cyane abantu bose Utamu yari yababwiye byumvikana yuko ari igikorwa gikomeye cyadukoranije kuri uno munsi murakoze cyane kunyakira sinzi ko mugenzi wanjye nawe yakira
umusaza ndahari kunda bro kunda cyane it's a big pleasure for me umunezero kuri jewe kuba ndi hano uno munsi reka mpamvu nshima Imana ko yemeye ko n'umunsi tuba turiho turi bazima nibaza ko ni porogaramu y'Imana sinzi ko ni kuba hano bitewe n'uko niyumva ariko Imana yabikunze tu azi igihe kitari gito ndakuzi aba muri ibi na biriya no porogaramu barayimbwiye ko kuko bayikora nibaza muri bya bintu byo kwivugira umuntu akagenda ambwira uti bimeze na bimwe muri byo kabinyereka ariko mani ni bya bintu byo kwivugira umuntu akagenda ariko kajya kuramutse ndabwira ko uri umuntu w'umugabo cyane amaze cyaye ngiyemo kubaha ijambo ryawe ibyo wavuze ukabikora ukabishyitsa kimwe mu kintu gituma umuntu yubaha urakoze cyane kuba wadutumiye ndakuramutse ndamutse na Arsene Mukunde n'abandi bakorege turi kumwe ngaha baba ba grand frère cyangwa petit frère bakora umwuga umwe n'abandi bose baza kuza gukurikirana kino kiganiro kandi baramutse cyane sana sinzi ko mu Arsene Mukunde ashobora kuba afise n'akajambo ko cyakanse n'ubuza mwakoze ko mu mwanya jewe nibaza yuko atabiza kuvuga ubwabo igikomeye cyane no gukeza mugenzi wacu papa Utamu kuko ageze ku ntambwe ikomeye cyane ageze ku ntambwe ikomeye abantu benshi batarashikako nk'uko mugenzi wanjye Steve yabivuze nanjye ndi mu bantu yabwiye ino projet hakiri kare numva umenga ni ikintu kininiya cyane numva umenga ni project nini ya fisi ishobora kuba petite yo namugora mugabo ntarabishaka fisi nkavuga ati burya abarundi bakunda kuvuga ngo aharishaka hashika nkavuga ati umuntu afise ko haje cobuza yuko umugambi afise azobushikako buke channel ya YouTube yarasanzwe yifise twarayikurikirana ukabona yuko igomira update n'abamenyesha amakuru bake mu Burundi bashobora kugira channel ya YouTube itanga amakuru ku mwanya ikagira ababone benshi baguma baduga urumva yuko yamye ari umuntu nyene bona ko ni kasa kandi afise vision ya kure yarambwiye ati jewe rero nanje harageze ko nikorera ati amaradio vraiment narayakoreyemo ndabashimira ibyo twakoreye mugabo nanje it's my time ati kandi nzobikora buke maka ndabishitse ku byo nifuza so uno munsi yabishitse ko nibaza neza yuko ari kumukeza no kumutera intege atanguje ikintu gikomeye twigeze no kuganira ndamubwira ati why not mu Burundi tutabona ama podcast kubera iki mu Burundi bino bintu bidakorwa mugihe tubona mu bindi bihugu nemere jouer bahevye umupira w'amaguru mubona ba Olympique bika ba Rio Ferdinand ba Cristiano Ronaldo barafise podcast zabo bagatumira abantu batandukanye bagatera inkuru n'ibintu bikunzwe cyane muri no monde tugezemo nawe arambwira ati rero ahubwo uvuze ikintu nkaho umenga wagishuriwe ati nico kintu nanjye nifuza gukora c'est vrai podcast zirahari mu Burundi mugabo twinjiye muri sport tukinjira no muri bino bintu yatubwiye bizoba birimo nabaza neza yuko azoba ari ikintu gikomeye cyane gitandukanye n'ivyo abandi bakora kuyandi mameze nabone tububaha ibyo bakora so rero jewe ndagukeje kuri ino ntambwe wateye ikintu gikomeye ni big achievement ntagire umuntu azokubwira ngo ni ikintu gito kuko ngaha uravye deja ibyo tubonesha amaso harimo umutahe munini harimo uburyo butari buke so biraguha iteka bigahana iteka n'abamenyesha amakuru bagenzi bacu kuko hari aho basanga bavuga ati abamenyesha amakuru wapi n'amafaranga naki niba umuntu yashika ngaha gusa akabona ibintu biri ngaha aravuga ati ibyo rero bwa bundi n'umwuga urubashwe n'umwuga urakomeye rero witeye iteka utera iteka bagenzi bawe babamenyesha amakuru nibaze neza ko n'ibindi bizogenda neza kandi kuko wabitumye ko wadukoranije turi benshi ndakwizeye yuko uzoduhamagara n'ubundi tuzohanahana ivyumvira cyo gufashanya kuko umuryango turi bene umugabo murakoze cyane merci sana sinusozera siba ngomba kuvuga icyo yase nabwo ariko ngomba kwishimangira
uno mwuga w'iwacu ko abantu bawufata ko abantu bawuzi umukwega abandi bajene bawuzamwo hari amadetaye menshi awurimo ariko birasaba gupambana tere turiko ndazi ko itoroshe iragoye abenshi barimwo bamwe bariko baranabivamwo hari n'ikintu wavuze ugaruka ko mu bijanye n'ubuzima bw'abandi mbega bakuyemwo iki mbega bimeze gute hari ibintu byinshi abantu bazogenda barunguka atravers ibiganiro ugenda uratanga so navuga yuko hano hantu twe twinjiye amastudio y'amaradiyo amaze kwinjiramo sumurengera ariko ino si radiyo nubwo atari radiyo ariko muga muzo amaze kwinjiramo ni ya mbere ninjyemo nziza dekoro yabyenye ahantu hameze neza Arsene Mukunde yabivuze harimo umufungo muri bino bintu uri umuntu w'umugabo cyane wubaho hama bishobotse abantu bazogenda babona aho uri kurakorera bazogenda babona ibyo uri kurakora nibaza ko bazogutera intege intanga iravuna ntucike intege ubandanye natwikora ko tuzoza dusangira ijambo nta muntu atokwifuza kuza ahantu heza nk'aha hari akayaga keza hameze neza so ndagukeje kabisa akwifurije n'iterambere umutahe wasizemwo utanguza bino bintu uzowunguke icyo nakwita ngo ingerane murakoze cyane Paris murakoze cyane mani bateze ko muri kwa kugenda tuganira nyene turahiga ijambo Arsene Mukunde yakunda kwita president wa célibataire niyaza ko nawe ari mu bakoranye na Papa Utamu nawe afise byinshi ashobora kuvuga agarutse kujanye no kuvuga guteza imbere avuga abajene nayo no bangone naryo hangiro no munsi umukuru w'igihugu canke igihugu cyacu kirimwo nuko no munsi abajene babakribuzi bagahubuzi n'abandi president wa vice president wa association yakigarutseko Hashem neza ko akanya ni bwanyu nange mushobora kuba mufise icyo mushobora gushikiriza mu gikorwa nk'iki ni mugenzanya mwarakoranye nibaza ko nama akaryo ni bwanyu ko ndi president w'abaseribateri urabyumva je mu gihugu cyose ariko ndabamenyesha amakuru y'inkino bo murakoze cyane Papa Utamu d'abord ndagukeje hanyuma kuza ngaha sigihamana nuko byashobotse ubundi ntibyari kunkundira kubera akazi nkibona programme y'isaha zitatu nabona ko bidakunda ariko maze gutohoza nkumva ko byabaye dikali byabaye ngombwa ko ndahashika nibyo gushimira Imana kuko burya iterambere iryo ari ryo ryose ni ryo gushigikira tubayeho kugira ngo dutere imbere kanatsinda umwana yavutse ababyeyi bamwipfuriza gutera imbere buryo umuntu arinda asezera isa gikeneye iterambere rero twokeza Papa Utamu je kubwanje ndamukeje bamenyanye ndamwumva ku isanganiro tumenyana ku kibuga wanashaka burya byinshi twabihuriza ko Papa Utamu niwe yankuye kuri radio Critique ati ndagukeneye ko twokorana hari radio nshasha yanyizeye PJ Classic FM mubo mbona bomfasha kuyikura hasi ikamenyekana urimo umva ko uwo muntu yaranyemera by'ukuri kandi nibaza ko bitwagiranye ibihe bibi kuko amezi 6 ya contrat nari nahasinye narayamaze mbere baranyongera n'ukwezi kumwe kubera twari muri mondial urumva ko tuzinanye muri byinshi nizera ko hariho utuntu tumwe tudahuriza ko ariko duke muri byinshi duhuriza ko cyane cyane mu bijanye n'imbono z'imvugo n'ingiro muri football cyane cyane ni nago rukino dukunda cyane twe nawe urumva ko ndanezerejwe no kuba nashitse kuri kino kibanza iki gikorwa cerekana ko twebwe abamenyesha amakuru b'inkino cyane cyane tudasamaye dushobora kugira icyo tuvuyemo rero ndakwifurije yuko nkuko vice president w'ishyirahamwe ry'abamenyesha amakuru b'inkino mu Burundi yabikwifurije ndakwifurije yuko itoba intango y'agashuhira ngo bigende bibe nkuko twagiye tubona ibimenyesha amakuru bitandukanye harimo n'amaradiyo yatanguye ashushe ariko no munsi ariko arazima no kuri ndifuza yuko uko ubitanguye uko wagize icerekezo ariko byo bandanya murakoze bizose nawe naza ko afise cyashobora gushikiriza kanya ni bwana ndakesha cyane Papa Utamu ikintu novuga
ni ukugutera intege. urabona ubu haca amaradiyo menshi ukuntu tuzi papa Utamu ubu agiye kuba umudirekiteri. Turibaza ka kariro wari ufise ko ugabanya ukumva impanuro z'abasaza nkatwe, kuko hariho mwebwe abajene mu gikura, hariho iyo musaza akubwiye ikintu uzawumva gutoka mwe mukubaza amani. Ndashaka kuguhanura rero papa Utamu, ka kariro wari ufise utaraba umuyobozi w'iki kintu cawe kagabanuke. Ivyo uracafise amaraso ashushe, mugabo naho ashushe gerageza cane umva impanuro. Apana isaha twebwe basaza gusa, umva impanuro n'aba bajene bose. Nta kindi no kugukeza no kubwira abamenyesha bakuru bagenzi banje, tureke ibintu byo kwiyorobeka. Iminsi yahera narabonye abantu bakiyorobeka ukamengo nuko mugabo si vyiza. Akamunteye tureke kwiyorobeka, uje guhanura umuntu muhanure neza, pana kwiyorobeka. Ikindi rero nta birebire ni ukugushigikira, kandi ntuzutinye gusaba impanuro yaho ngeza, nko ku cerekeye ca fotografi zokwitaba. Nongeye kugukeza kandi Imana ikoca imbere. Gasongo Mbuyamba bari mu bamwe bakoranye na papa Utamu, yanashimye baheze mu bakoranye mu PJ Classic FM, ugashira ko twakoranye muri Ejo Heza FM ndetse no muri Atoko. Mbuyamba, Gasongo nange mushobora kushika ngaha mugagira icyo mushikirije, ni gushima canke se ni cyiyumviro, kuko ibi byabaye kugira ngo ushobore kuba twungurana ivyiyumviro muri kwa gutera imbere. Jambo Landry akimana ribaza ko kanyani gwanyu Meze gute Mbuyamba? Meze neza zaba. Urabonye ko tise paralier. Tise ko iyo kochi bayambara bategura. Ashari hivi ndabaye ikaze muri Utamu podcast brothers. Nawe nyine nije ndi sport bizo bimeze neza cyane. Usega sane uri president w'uru rubanza. Ariko bon, Richardson yavuze kwa bon ni numva kuri jewe n'umunezero. Nezero kandi udasanzwe wo kongera kubana na muri Motiyo. Twagiranye ibihe byiza mu biganiro bitandukanye, aho twagiye duca hatandukanye, tugenda duca muri byinshi bitandukanye. Ndibuka impanuro nyinshi twagiye duhana, imigambi myinshi twagiye dusangira, kuko abamo gusangira ikiganiro hakabamo no gusangira impanuro zigenda zitandukanye bitandukanye twagiye dusangira, kuba byavuyemo ikintu cyiza nk'iki, ikintu bidasanzwe. Mbona ari ahantu heza cyane. Nibuka tuvuga tuti studio ya CBS ya Thierry na Mika Richard na Kate Middleton, ndabona ni Sky Sport. Sky Sport ni ikintu cyiza. Courage brother. Bandanye uje imbere, ubwira umugisha, ibintu bimere neza, ubishike kure cyane n'abantu. Umugani wawe hari abantu benshi baguma bavuga bati turanyotewe ibintu bimeze neza. Avec ino creativité mbona ngaha nibaza yuko nabo bokwitega ibintu byiza bizoba bimeze neza kurushaho. Merci sana, nibaza ko ico novuga. Merci beaucoup monsieur Gasongo. Landry, ndagukumbuye mu kuvuga bwaza. Merci sana. Fefe. Reka tuje kwa Mbuyamba numve. Nanje ni sinogena nagaragaje umunezero cyambere. Nanezerewe ko bw'iki gikorwa 2025 mwaka mushasha, new vision,
biri ibintu umuntu ashika ko abishize ahabona ariko aba yabiteguye igihe kitari gito rero papa Utamu nk'uwo twakoranye nubwo kuva hamwe twakoranye muri journalisme ndaryohewe sana n'iyi achievement ni ikintu jewe ubundi namwifuriza kurongora ko mbona atanguye na stage ariko byose ni sawa ako mba nibaza Gasongo hino stage isuku muri salo hiwe rumva so muri rusange reka ndeke brage murabizi ko ariko twakora ikiganiro kunyene ariko bref biraryoheye sinabwabona ifoto yaho nibaza iminsi yabiteguye ingene ingana n'uburyo bwagiyemo n'ivyiyumviro papa Utamu nibaza ko tizi vya hotel tourisme gusa nibaza ko n'ivya na design yiza isumvya photographe arumva so je rero ndanezerewe na mu bisanzwe ikintu cyambere Imana yahijije harimo kutabajaro n'ico umuntu agezeko ko ikintu umuntu agezeko ni ico Imana baramwandikiye ni ibikorwa vya ni ntuguta yiwe aba yabize kandi iyo utabimwifurije ngo abishikeko ntuheza ngo abari wowe ubishikako so ni achievement ya papa Utamu nkuko twavyumvise abidushikirije ni inyungu kuri benshi ni inyungu kuri jewe ni inyungu kuri we ni inyungu ku Burundi ni inyungu ku bishaka ndimo so jere ndaryohewe kuri kino gikorwa ni achievement nziza ni intangiriro ya byinshi azoshikako kimwe nuko nzonezerwa no gukorera hano hantu ntatumiwe canke nje muri battle je biga ni battle ibintu by'ubwenge muri mind battle je nkunda intambara ariko irangira neza aho rero je muze mu mpamagara ibintu by'urukundo urazi ko narongoye imbere yanyu talk about love je umwaka n'amezi ane ubwo sindi mu bahuka ibintu wanyuze ibintu ni sawa cyane nishimiye kubana namwe basore banje ntabwo nigeze ngira amahirwe twaricaranye duhaganira kuri Manchester City na Peje so ndabashimira cyane muri abantu b'abagabo cyane rero nongeye kubakira nanjye muri papa Utamu podcast asante sana mukora neza birangiye mu bintu biryohera kuko mwasubiriye mu ngata neza cyane nibaza yuko ariko koko gusura kavuga afite biba biryoshe kumva ko ushobora gukora ikintu umuntu nka mukuru wawe ashobora kwakisha mu buzima turimo nivyo nta byinshi ndabubonamo kuko imyaka mfise hari abayisumba mu kirundi avuga ngo nta mukuru abura mukuru we ariko ivyo maze kubona ndazi yuko ataterambere ritagira abantu aho noba ngeze hose ata abantu biba bigoye ko umuntu ashobora gutera imbere nibaza yuko rero namusi niba twaraciye mu makanda yawe tukaba tugeze aho ushobora kuvuga nawe ati nobabwira ati congratulation tugushimire cyane ibintu by'ingenzi cyane murakoze cyane nawe jewe icyambere nibaza ko karabata gushimira Imana reka nanjye ntabwo nishimira kubera ko umuntu aba yabyutse agatambuka agaca mu mababi atandukanye ni muri gushika aho tugeze kuri uno munsi tukabona Utamu podcast asante sana brother aritse kutangana na pinje classic FM muri studio mugabo ni heza cyane barakwasanga cyane ukabura uranyiriye iyo challenge zoyikosora nawe turagushimye cyane rero by the way ku butumire neza ko Gasongo narabona ubutumire sinagize amahirwe yo kuronka ubutumire bwa PJ yose aba mapiki wa nimero yose banayiteretse muri yose guhera kuri wa muntu ari muri USA Kennedy ari Rwanda yanyagiza oya turi bamutumiye jewe utumiye Landry utumiye Hazard utumiye Mike utumiye Landry turi bamwe kubera ko dukorera umuryango wa PJ Classic FM tugukeze rero nk'umukuru wacu nk'uko babivuze je by the way Gasongo ko twabanye ku PJ Classic FM turagira amatama manini meruka mimas ndi muri 50 ariko umpe masemta Imana ibihere bw'ico Imana igira neza turagushimiye cyane ko nawe dutumiye no bikengurutse kuba dukora aho waciye wabivuze neza ko watanguje segment yo kuvuga amakuru y'ibiraya no cyacu Burundi for sure nivyo kubera kugiye kuraba henshi baravanga ugasanga amakuru nayo mu Burundi nayo muri Afrika nayo buraya mugabo
nibaza ko set no kuvuga amakuru y'Iburaya ni wayizanye muri sport zone no muri ntirahinduka iracitwa sport zone ako nigeze kubabara numvise ngo mwarahinduye ngo mwitwa ngo classic sport zone ubu this time kuba ari sport zone it's good ngo kumburwe tuzogenda tuyaga tweshanje amayide ni mu rugo ngaha namwe nibaza ko n'ibyankondera nzobabwira murakoze cyane namwe ni mu rugo muri PJ Classic FM mwarahaciye mwaratwanjirije nibaza ko kuhashika nta kibazo cobamwo natwe kuza muri Utamu podcast tuje kuyaga kuri byinshi bigiye bitandukanye nuko bitubwiye nibaza ko atakibazo na kimwe muri rusange mu muryango nibaza ko gukorana kuyaga atakibazo na kimwe shukrani hanyuma gato mbere yuko bya mutuzo ko turi kinaranga jewe ubwa mbere ntangura kumva Utamu ntabwo kumva kwisanga ntabwo kumva kwisanganiro bumva yuko akorana n'abandi kandi abirimo neza uno munsi rero hageze ahantu uvuga ngo wisanga ku iterambere ryo kugurura channel yiwawe iki umuntu niyakora ikintu kikakuryohera kiriho uzoze kumutima kw'abantu uno munsi twicaye hano ndakubwira ngo congratulations thank you brother ingufu ziyongere peut-être ko ibibera umuca abandi hama ejo dushobora kwisanga imbere ibintu bimeze neza cyane imana ikimwe cyane murakoze cyane ndabashimiye gose rero murakoze sana ya muhakaze muri Papa Utamu ni igikorwa gitangaje cyane se kitanasamaje mushobora guhita mukivuze ko namwe nk'abantu twabanye cyane cyane bahizi twabanye muri PJ Classic FM tutazinanye mugo birakunda turamenyerana nawe twandiga twakora ibiganiro muri PJ Classic FM antuka uyu munsi aho mugeze ko urashimishije mu itangazamakuru twe twari tuzi ko bizogenda bishifeiringa bisubira inyuma mugo nowadays biraboneka ko hari igikorwa muri ko murakora twe dusa n'abavuye ngo mugabo mukamuri ko muragerageza kubikora neza cyangwa se kubyitwaramo neza kamere kuri Bahizi uko byakira kuba ari ngaha muri rusange nanjye ndabishimire cyane Papa Utamu ndabishimire na Fefe Fleury no kuvuga ngo kuri uno munsi uri hejuru ni umunsi udasanzwe umunsi w'ibyishimo ibyo wabivuze twese turavuka hama tugakura tukanakora kuko Imana yaduhaye buri muri twebwe dukeneye yuko tubiha kugira ngo tubandanye kubaho ariko novuga ngo umwe mu bantu nshimira kuko muri uko gukora hari ibyo wakoze bibuka kumpa kugira ngo nanjye nshobore kuba uno munsi ngeze hano ndabigushimira kuba ngeze hano ndabishimira kuvuga ngo n'abandi bose bagiye bagira icyo bakoze kugira ngo tugere ngaha hanyu rero kuva ndose ubutumwa bwawe kuko noshika hano narabusomye ndabyitegereza cyambere si bose bavuga ngo bari gukora igikorwa nk'ikiriya Ange nuko watwiyumviye nk'abavukanyi nuko yumviye uko bikose na je Papa Utamu ndafise abantu abo basi bagize icyo bakoze cyane twagize icyo dukorana kugira ngo dushobore kuba dutera imbere kuva ngera ngaha Ange watubwiye imigambi yawe watubwiye ibyo uzoduhereza icyo afise kamakenga n'ucoco nuko udashoboye ahubwo icyo ukeneye ari support ivuye kuba mwakoranye support ivuye kwifuza ko mwakorana ndetse nabo ubona yuko mwakorana muri vision zawe hanyuma rero navuga ngo agashitsi ni kakandi nyene usibye yuko twokongeramo akariro tuzobandanye tugushigikira tuzobandanye dukorana umwe wese mu byo ashoboye harabona umvise bita grand frère ariko nanjye ndafite grand frère rero no kuvuga ngo ni ingazi ubuzima ni ingazi no se ko ari n'akantu ingazi y'ubuzima arakana bavuze ati ingazi y'ubuzima ntabwo nisanze jewe ndi ngaha ndomwe twari beshi cyane kandi nifuza yuko uzotera wagura empire Papa Utamu kibe ikintu kinini nkuko no munsi gisanzwe ari ikintu kinini kandi nanjye nemeye yuko nzoba muri abo bantu bashobora guterera kugira ngo ibikorwa bibandanye bigenda neza muri rusange rero nkanagushimira cyane wavuze ati Papa Utamu aravutse natwe nibaze yuko twovuka bagenzi bacu canke bakuru bacu badukurira abo dusanzwe dukorana dushize ingufu hamwe nkuko wabivuze twohindura ibintu byinshi by the way tukanatera imbere kurusha uko duteye imbere kuri uno munsi merci beaucoup nibaza uko biri kose uko wimbwiye ahubwo nsigaye nyene ko muzonkoresha kuko ubu ntabwo ndi umuntu ashaka gukora no gukoreshwa ku mafaranga nzoronka nzakura kuri mwebwe hanyuma tuyasangiye merci beaucoup Bahizi kandi nanjye ndashima kuba witabiriye kuko sinabyibaza ko nahinze kuja ko buri ku kazi cyo cyambere cya kabiri naco hari abantu bazi yuko je n'Abahizi tudacana uwaka
jewe nagomba kujya amenyesha amakuru benshi ndababwiza ukuri bazi yuko dufitanye ibibazo n'abantu benshi aho bajya ibibazo bingira n'abantu jewe mbutuganye ibibazo abari ikintu twapfuye kandi cyo kintu kukiregra kiba cyoroshe nta muntu nishe nta n'umuntu naje yagiciye bivuze ngo nta kibazo na kimwe kitonotorerwa inyishu itimini ziko ni question y'umwanya gusa umwanya uraza ugafata ingingo ibintu bikaja mu buryo ahubwo ni umwanya wo kugira ngo tuze turahanurana tuze turigishanya cyane cyane nkaho uri kuri radio hari byinshi wobuzi kumbure wokongereza nanje hari ibindi nzi mbona ko no kongereza ku byo usanzwe ubizi iki usanzwe ukora merci beaucoup Bahizi ego jewe bwa mbere nukubanza gukeza bwa mbere nkuko ndabandi bamye bagukeza uri umuntu w'umugabo kubona ikoze ikintu nk'iki ariko nkavuga ati Imana gutera imbere kuko kenshi abaganga naho ashobora kuba akora muri district canke muri hospital yateye imbere usanga yumvira kenshi ko azoshi usanga bafise ama pharmacy baza gushinga ama pharmacy nawe no munsi warabaye umumenyesha makuru ako no munsi uvuze ati ego je naho sabwe d'umuganga reka manze shimire ikintu kizoshobora kuvamwo aha abene gihugu canke abafise impano bazoshobora kwigaragariza bashobore gushikiriza ivyo bategerezwa gukora bahanure muri rusange mu gihugu jere iki kintu nakishimye cyane gose intambwe idasanzwe uteye avuga ati courage nayo sloga yawe usanzwe uvuga ngo toujours active nanjye sanzwe nkunda ibikorwa byawe ndi umufana wawe slogan ndayifise ni always succeed bandanye igira success nziza kandi nyinshi je nibaza ko abakunzi bawe nukuri ntibidoga kandi natwe uko biri kose je nagusanze mu ndashima ivyo nagiye nanje ndakwigira kandi ubundi bwo uno musi kubona ugeze kuyintambwe yo kuyumvira ati jewe harageze ko nanje hari ico nokora mu iterambere ry'igihugu nkaterera ivy'inzira bitandukanye ni ikintu kidasanzwe rero nta kindi rero cyo kuvuga atari kugutera intege ubandanye ugera kure ubandanye kuza impano na cyane cyane twumvise ko si muri sport gusa mu bidukikije mu buzima bwose bw'igihugu mu buzima bwa misi yose hose urumva kuzoshikayo rero ikintu nakunze cyane nakunze akantu ko kuvuga yuko uzotanga umwanya kuri uwo wese azoba afise icyo agomba gutanga nk'ubutumwa kiya n'ikintu gikomeye abandi aho usanga barihisha ubwo ukavuga ati jewe ibyangiruguruye ni ikintu rero gikomeye mu buzima jere nkavuga ni bandaniriza aho nyene ubandanye uri active kujya nyene ibindi byose bizizana nkavuga ati nukuri ndahimbawe cyane merci beaucoup brother merci beaucoup mwakoze koza kabisa naye ndabashimiye cyane ndabashimiye Ico nico kiganiro cerekana uko ibirori byo kugurura ico kinyamakuru Papa Utamu Media byagenze mukama giteguriwe mu ngiya mugishikizwa nanje wiri Free Rambona kinyamakuru Wifi Sport. Reka nsubire nshimire wewe umaze gukora subscribe kuri YouTube channel Wifi Sport. Nongere nshimire wewe umaze gukora follow kuri page ya Facebook ya Wifi Sport. Nongere nshimire nawe ugiye kubikora mukomeze kandi mubikora kuko bizotuma mubambira ashobora kuba baronka ibiganiro yanda bashikiriza hari mufisi byo mamaza mufisi byo mumenyekanisha mufisi byo mukora kugira ngo mushakira kuronka abakiriya benshi mukomeze kutwandikira kugira cyo kuganira tuvugane ku nco ko bamenyeshekanishiriza bibono n'abantu sinze basanzwe kwene kinyamakuru cya Wifi Sport muratwandikira mukaturonda haba kuri WhatsApp cyangwa kubutuma busanzwe cyangwa mukaduhamagara muce kuri nimero mbona hano munsi nyene gutanya amajana 257 61 78 34 61 please desa 57 60 78 64 61 mugira mu bahwe mu rwanige mu byanyu no mu banyu bye bye hasta la vista.